karate kivuye mu majambo abiri, kara gisigura vide hanyuma na te gisigura main. Nukuvuga mu yandi majambo ni sport de combat à main vide. Vide d'arme nta kigwanisho tuba dufise. Aha ni isaha ndakura ngomba kugira gukina karate ni isaha ndakura ni inzara ndaca ngira murabona ko tanzara mfise ndakura byose. Vide d'arme mais également vide d'esprit de nuit. Nukuvuga umukarateka nkuko yakivuze ujya mu docteur naho nameje gushwana n'abantu ngaho mfise stress ninje ngaha ikihera ntanguye gukina gusa nza numva hari akandi gatima keza kanjemwo ugasanga meze neza bya bintu byose navyibagiye. Gauche devant. Yes. Hey. Sun. Yes. Hey. Sun. Yes. Hey. Sun. Yes. Hey. Sun. Yun. Go. Left. Check. Banyakubahwa muri komite executif ya Fédération Burundaise de Karaté, ba president ba sensei ba maclub atandukanye agize Fédération Burundaise de Karaté, bashitsi bahire namwe bakarateka mwese turi kumwe kuri no munsi nitugira amahoro. Tugira amahoro, ubumenyi, iterambere muri karate mbese no ku gihugu cyose, twisunze kugendera no kubahiriza agateka k'umuntu wese na cyane cyane k'umukenyezi. Kuri uno munsi uri hejuru turi n'akanyamuneza kenshi ko kubakira ngaha muri dojo kugira ngo twigine umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi. Ngaha mu gihugu cacu uwo munsi mukuru bawuhimbaje ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, ariko ngaha muri Fédération ya Karate biciye muri Commission Femme Karate uno munsi mukuru tuhimbaza kuri itariki y'igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatatu 2026.
nk'uko mubizi icivugo nyamukuru cyo kuri uyu munsi mukuru ku rwego rw'igihugu cyavuga giti le rôle de la femme dans la promotion des droits humains et d'une justice inclusive. Ngaha muri Fédération Burundaise de Karaté biciye muri Commission Femmes Karaté kino civugo nico twabandanije dushimikira kuri uno munsi uri hejuru ariko tugahagarara cyane cyane kuba indongozi bivuye mu bumenyi twakuye muri karaté. Nk'uko mubizi, le karaté n'est pas seulement une discipline sportive, c'est aussi une école. Le karaté n'est pas seulement un sport, c'est une école de discipline, de respect, de courage et de responsabilité. Ces valeurs constituent également des fondements du leadership. À travers la pratique du karaté, les femmes et les jeunes filles apprennent à croire en elles-mêmes, à développer leur confiance, leur détermination et leur capacité à diriger. Le leadership féminin dans le karaté ne se limite pas à la compétition, il se manifeste aussi dans l'encadrement, l'arbitrage, la formation et la gestion des organisations sportives. Chaque femme qui ose prendre une responsabilité, qui partage son expérience et qui inspire les autres, contribue à faire avancer notre discipline et notre société. Nous sommes convaincus que l'autonomisation des femmes par le sport est un levier puissant de promotion des droits humains. Une femme forte, confiante et engagée devient une actrice du changement dans sa famille et dans sa communauté et dans la nation. C'est pourquoi la Commission Femmes et Karaté s'engage à continuer de promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux du karaté. Encourager la pratique du karaté chez les jeunes filles, renforcer les capacités des femmes entraîneurs et arbitres, promouvoir leur accès aux postes de décision et de leadership. Chers karatékas, vous êtes des modèles. Votre détermination, votre persévérance et votre courage inspirent les générations futures. Continuez à croire en vos capacités, à briser les barrières et à ouvrir la voie à d'autres femmes. Je lance également un appel à tous les acteurs du karaté, dirigeants, entraîneurs, partenaires et autorités, à soutenir davantage le leadership féminin dans le sport. Ensemble, nous pouvons créer un environnement inclusif où les femmes et les hommes contribuent de manière égale au développement du karaté et de notre pays. Permettez-moi enfin de rendre hommage à toutes les femmes qui, chaque jour, par leur engagement et leur leadership, participent à la promotion des droits humains et à la construction d'une société plus juste. En cette journée de célébration des droits de la femme, principalement et en particulier dans le karaté, nous renouvelons notre engagement à promouvoir l'égalité, l'inclusion et le leadership féminin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Vive la femme, vive le leadership féminin, vive le karaté, vive la Fédération burundaise de karaté. Cegera cumi y'amabanga wa Union de Fédération Africaine de Karaté bubahwa muri comité exécutif mbere kuri directeur technique secrétaire général adjoint n'abandi bari hano
kuko harimo na trésorier general wa federation akaba ari n'umukenyezi. Bubahwa murongoye intara muri federation, bubahwa murongoye amaklebe muri hano, bashitsi bahire umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro n'iterambere mu bijanye n'inkino na cyane cyane umukino gwacu gwa karate. Kuri uno munsi uri hejuru hano kuri no shure Eclosion, nkuko mwese mwabibonye, hariko harabera ibirori bidasanzwe aho abakenyezi bakisanzwe bakina urukino rwa karate bari bahuriye hamwe mu ntumbero kugira ngo bahimbaze umunsi mukuru wahariwe kubahiriza agateka kazina muntu ku mukenyezi. None rero nkuko mwabibonye ni ibirori bihimbaye cyane. Umukenyezi mwabonye yuko ashoboye. Karate mwabonye yuko ikinwa kuva ku myaka mito n'abakuze ndetse bakaba barimwo. Harimwo ugwaruka rukiri ruto, harimwo n'abakenyezi basanzwe bubatse kandi bubatse neza cyane. Harimwo abasanzwe bakora ubuzi butandukanye. Twama dukunda kubabwira tuti karate hariho abayifashe nabi, biyumvira yuko ari umukino ukinwa n'abantu batisonera bagenda barasinda n'ibindi, canke batize canke babantu banciye aho. Mugabo karate ni umukino ukinwa n'abantu vy'ukuri bisonera kandi ukinwa n'abantu bawukunda kandi bameze neza. Muri barya bakenyezi mwabonye, ngira mwabonye ko dufisemwe aba docteur. Docteur ngira ngo yogaruka ngaha mukamubona. Hasanze harimo docteur, hasanze harimwo abamama, yo aracari inkumi ngira muramubona ni umudocteur. Uyu ni umudocteur kandi ukamubona ko ari umukarateka ateye intambwe, afise ceinture noire. Turafise abakenyezi baze hano bubatse kandi neza. Murabona yuko ari abakenyezi, unamubonye na wewe ucibona ko ari umukenyezi. Bimwe bavuga ngo karate ngo irahindura ingene umuntu afoye, murabona ko ari abamama, umubonye uciye utuntu mu mama kwe kandi asa neza, ameze neza. Aha harimwo uyu mubona asanzwe arongoye iyi commission femme et karate, yitwa Capitaine Orunera n'umusoda ingabo y'igihugu. Muramumenyereye cyane, ni umwe ahora akoroka ku ndege. Ngira ngo murumva yuko abenshi baribaza igituma bishobora, mugabo karate ndazi yuko yoshinga intahe irafise uruhara muri burya bubangutse afise mu gukora ibyo abandi badashoboye gukora, n'abagabo benshi badashoboye. None rero turafise n'abandi bamama, murabona abamama bubatse neza, bafise abana 3, 4, 5. Turabashimira ko ingo zabo zifashe neza, atari kwa kundi biyumvira ngo umudamu umukarateka kujya mu nyeba kubitatsuki ngo yo cankubita. Basanzwe bazi yuko tuza ngaha muri sport, muri dojo, kugira ngo vy'ukuri tuhakura ubumenyi mu bijanye ubwa mbere ubangutse, kuko bakunda kuvuga ngo ni bamaboko igihumbi. Hiya ruguru turabimenyereye, umukenyezi ugasanga yikoreye inkwi, afise isuka ku rutugu yiwe n'iy'umugabo ku rundi rutugu, afise umupanga w'umugabo akwega n'impene n'abandi bana hampande. Murumva ko kugira ngo ubishobore birasaba la coordination, ivyo byose ukabikorera mu mwanya umwe. Rero karate nayo iri mu bifasha rero kugira ngo umuntu nk'ubwo ubangutse. Bababwiye docteur yababwiye yuko ntushobora gukina kata udafite coordination, ntushobora gukina kata udafite equilibre.
adafise equilibre ntiyo kwirengera zankwi ku mutwe canke akandi kazigo kose atantuze adafise equilibre. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Karate rero no mukino mwiza kuba mama, nico gituma rero tubashimira nibaza yuko abantu benshi mu gihugu cacu Burundi bariko barafatira akaronga kuva tutanguye gukina karate, twongera tunahamagara abamenyesha makuru ngo baze bavyamamaze. Turamaze kuronka abakarateka benshi, abamama batubwiye ati mbega natwe twobishobora ku myaka yose urashaka gukina karate, naho wowe uri mu myaka 70 na 80 barakina, hanze na 90 barakina. Nico gituma rero twagomba dusabe abamama baduko baradukurikirana bahurumbira urukino rwa karate. Dusanzwe tubona bakina football, nivyo ni sawa, mugabo urondera gukina sport karate ni sport iri complet, dukoresha amaguru n'amaboko vyose, na cyane cyane ko ari amaboko igihumbi rero bakorera ibikorwa rimwe umwanya wose, birasaba ko rero biga karate kugira ngo ibafashe. None rero murakoze cyane. Karate rero n'urukino nk'uko twababwiye rufasha cyane, na cyane cyane mu bijanye nuko umuntu yiyumva, la confiance en soi, umuntu akiyumva ko aremye, umuntu akiyumva ko yicungereye umutekano wenyine. Aho uri kuragenda uri mu karateka urumva ko by'ukuri uremye atangorane icoza cyose mwohangana naco. Ico kintu rero kiratuma nk'abamama murazi yuko iyo bariko baraca naho bariko bararengana nk'ahantu hateye ubwoba nk'imashamba n'ibindi, usanga benshi bafise ubwoba. Umugabo ari mu karateka arumva ko umutekano ukwiye atangorane. Rero birafasha cyane mu bijanye na confiance en soi. Ikindi kigira kabiri ni auto defense. Birashika umuntu atiteguye uri kuragenda naho uri kurarengana ngaho muri quartier, ugashobora guhura n'umugizi wa nabi akagufata kwera kubiriye. Mugabo bigasaba ko uva ufise ubuhinga bwo gushira kumwikura ataco arinze kukononera. Rero karate irafasha cyane muco twita auto defense, kwivuna. Hanyuma sico gusa, ubu karate n'umukino novuga sportif, en sport de combat, ifasha ija muri competition, ico twita karate sportif. Ubu iraja muri competition. Kera twayiga kugira ngo twikingire gusa twongere dukomeze umubiri, mugabo ubu naho hariho iyindi volley, la competition. Rero abamubona hasanzwe harimwo abadame bamaze kujabuka ibihugu bagiye muri competition kandi bakazana n'amamedaye, barurira indege bagiye guhiganwa n'izindi nkumi n'abandi badame bo kwisi. Murumva rero karate irafise akamaro, mugabo kubera karate baruriye indege, bashobora gusanga n'abavyeyi babo batari bwayurira. Murumva rero ko karate ifise akamaro kadasanzwe. Iyo umuntu yayikinye akayimenya agatera intambwe, iramuteza imbere, iramuteza intambwe. Aha rero n'ubu muri bo harimwo abo tuzojana ku itariki 24 iharare muri Zimbabwe. Harimwo Pamela ari uyu mubona uyu ni Ceinture Noire nawe nyene, uyu ku itariki 24 azobagiye iharare guhiganwa n'urundi gwaruka. Murumva ko ari ikintu gikomeye. N'abandi ari abari ruguru n'abandi batashoye kuza ngaha. Hano wamenyesha yuko aba bari ngaha mubona sibo bakarateka abakenyezi dufise bonyene gusa, dufise benshi, mugabo kubera aribo bari mu makorale uno munsi ni kwa Mungu, abenshi bari gusenga, abandi nabo bari ruguru bari ku mashure, ejo bafise ibibazo ntibashoboye kuza. Rero dufise abakarateka benshi b'abakenyezi, niyo twatunganya ikindi gikorwa ari mu kiruhuko tuzoshora kubabereka ari benshi cyane. Hanyuma karate rero ntikubuza bimwe bavuga ngo iraguhindura, ntikubuza kugumusa kumwe wasa. Murabona ko na twadushatsi twabo barashira ko murabibona, murabona ko ari sawa. Urisiga utuvuta tukagufata neza cyane. None rero karate ni nziza cyane, igutuma twebwe abantu batandukanye. Karate na haltérophilie,
Arterofili ni babandi bakiriza arteri kugira ngo bikomeze inyama zikavyimba. Mugabo twe karate kujya mu umuntu atera ukuboko niko ukuboko kuguma kugira stress gusa, aho kugira ngo kuvyimbe utera ahubwo unonoka. Twebwe n'ubunonotsi bwonyene gusa ukaca usanga rero babangutse bwonyene gusa, byonyene gusa turabangutse, mugabo ivyo guta forme ivyo nta birimo. None rero ndabashimiye cyane nabo nyene. Karate rero si championnat yonyene gusa, mugabo karate irashira gutuma n'umuntu imuteza imbere. Hariho nk'ahandi usanga nk'umuntu yagize club, iyo club ugasanga arafashije abantu, en revanche ugasanga biramutunze, nivyo navyo nyene birabaho. Naho karate atari guca amahera, mugabo hari igihe usanga wakinishije nk'abantu bakagira ati wewe byari byo byose wewe reka tugushigikire mu bikorwa by'iterambere urimo. Ivyo byose birashoboka. Ahantu bamenyesha ko dufise n'umudame w'umu-entraîneur asanzwe afise ni president wa club akongera na entraîneur principal wa club. Club ni hon sifa wa club afise club akinisha kandi afise abakarateka benshi, kandi club yiwe iyo tugiye mu championnat atsinda benshi. Muri mfati ya karorero kuri championnat ico twise coupe d'été d'enfants iheruka kubera Igitega, iyi club yiwe niho ni yabaye ya gatatu mu maklebe 13 arenga yakoze championnat, uyu yabaye ya gatatu. Murumva yuko ari ikibanza ciza cyane kandi imenyerezwa n'umukenyezi, aratsinda naje yaransinze kuko club yanje yaciye ya kane twarakwirikiranye. Murumva ko vy'ukuri ari iteka. Aba mama rero barashoboye, iyo bagiye mu kintu bakagikora bagikorana umutima kandi kiragenda neza cyane. Turabashimira cyane. Twagomba rero tubatera intege mubandanye mwitaho urukino rwa karate. Karate ni nziza, mwirinde kumviriza ababacuvya bababwira yuko umukenyezi akina karate atazoronka umugabo, canke umukenyezi akina karate yuko aca kubita umugabo. Mwabonye yuko dufise abakarateka bubatse neza, mugabo ntiyabuze nk'izara zisambutse mwijoro baraye bakuranya amenyo kandi atari abakarateka. Ico nagomba ndabasabe rero, iyo muzoja hose muze mugume mwerekana ya ndero muhabwa muri dojo. Ubwa mbere umukarateka n'umuntu ategerezwa kuba afise imico n'imigenzo myiza, umuntu w'umugwaneza, umuntu adasinda, umuntu afasha bose, abanguka mu bikorwa ibyo ari byo byose bamutumye. Rero muze mubandanye iyo ndero muhabwa ngaha muri dojo. Ikindi naco twagomba tubasabe yuko mwo kwitegura kugira ngo championnat tuzokwakira igihugu ibindi bihugu 9, championnat izohuza ibihugu 9 byo mu karere ka Afrika yo hagati, region centre, izobera ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kw'indwi. Twagomba tubasabe ko mu kwitegura cyane, abakenyezi muze mutwara amamedaye menshi cyane. Twagomba rero tubatera intege kuno munsi, muramutse muhimbaza umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi. Tubatera intege, twifurize umunsi mukuru mwiza, twifurize ko kuba karyo kugusubira kandi kwiyumvira ingene mutera intambwe mu bijanye na karate no mu buzima. Dukine karate twongera twiteza n'imbere. Ubu bubangutsi mwerekana muri karate mubwerekane no mu bindi bikorwa byo kwiteza imbere. Ejo tuze dusange abakarateka mufise ubutunzi bwavuye kubu bubangutsi mwakuye ngaha. Twagomba rero mu kurangiza dushimire mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe, na cyane cyane secrétaire général adjoint wa IFAC Nkurunziza Christophe, ngira muramubona, akaba nawe yarafashije cyane mu bijyanye n'iterambere ry'urukino rwa karate ngaha mu gihugu. Niwe yahora arongoye federation imyaka itari mike,
iyi ntambwe twebwe twashikiye ko niwe yayitanguye, yarakoze. Murabona ko no mu mutwe we ibizungurukayo ni siporo. Murabona n'iyi sare niwe yayubakishije. Iri ni ishuri mugabo ni hake tubona ishuri riba rifise sare do sport, ngira murabibona. None rero turamushimira cyane, azabandanye atuba hafi. Araho tugiye turabona ko ari bitugoye gatoya, turamwikora kugira ngo agire nawe icyo adufashije. Nkasaba mbere ko no mu kanya nawe twomuha akanya kugira ngo agire akajambo ashikirije, abatera intege, yongere kandi ntihabura kandi kantu abongerera ko kugira ngo murushirizeho gutera imbere. Nongera ashimira kandi abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru n'abantu badufasha cyane, murabona ko twabahamagaye bakatwitaba, bariko kandi baradufasha kumenyekanisha n'urukino rwa karate. Dushaka yuko karate imenyekana mu gihugu, muri Afrika no ku isi yose. Dushaka yuko abarundi bahurumbira urukino rwa karate, kuko twasanze umukino ari umukino mwiza, umukino ukinwa mu nzira nziza. Narakivuze ubuheruka, karate kivuye mu majambo abiri, kara gisigura vide, hanyuma na te gisigura main. Nukuvuga mu yandi majambo ni sport de combat à main vide. Vide d'arme, nta kigwanisho tuba dufise. Aha ni isaha ndakura, ngomba kugira gukina karate ni isaha ndakura, ni inzara ndaca, ngira murabona ko atanzara mfise, ndakura byose. Vide d'arme mais également vide d'esprit de nuire. Ni ukuvuga umukarateka nk'uko yakivuze ujya mu docteur, naho nabamejeje gushwana n'abantu ngaho mfise stress, ninje ngaha ikihera ntanguye gukina gusa, nza numva hari akandi gatima keza kanjemwo, ugasanga ameze neza, bya bintu byose navyibagiye. Karate irafasha mu gukura stress. Karate ni nziza rero, twese tuyikine kubw'amagara yacu, twongere kandi tuyikine kugira ngo tuze twikingire igihe kimwe nitwategwa, hanyuma tuyikine kandi kugira ngo dutere imbere, tuje mu makompetisiyo hanze. Imana rero mushora byose ibahezagire, murakoze, tugira amahoro na sport. No gushimira cyane cyane abakenyezi bateguye bino birori. Ni umunsi mukuru uhambaye ku isi yose na hano mu gihugu cy'u Burundi. Murazi yuko igihugu cyacu kidasigara inyuma kugira ngo gitere imbere, gishigikire abakenyezi n'abigeme, na cyane cyane mu by'inkino duciye mu bushikiranganje na Comité National Olympique. Sanzwe ndi muri Comité Executif irongoye inkino mu Burundi, Comité Executif ya Seno, Comité Olympique National y'u Burundi, ni Secrétaire Général adjoint. Hama ndi mu nzego zirongoye karate muri Afrika muri Comité Executif nahone comme Secrétaire Général adjoint. Ibyo bwa tubishike ko nuko tuba twashigikiwe, nuko na Federation y'u Burundi yanshigikiye, aho twaje mu manama hose nkuko abikoze ngaha, yarababwira yuko dufise twakoze kuva tukiri bato kugira ngo karate itere imbere mu gihugu cyacu no muri kano karere. Mu bintu bikomeye novuga mu gufatana mu nda, tugura imyango, aho ndi nkura imyango abarundi bari ngaha bari mu rukino rwa karate, aho mpambije, aho tuba turi, n'abandi bakugura imyango mu maklube abana bakiri bato. Nivyo urukino rwa karate rurateye imbere muri kino gihugu cyacu, ariko turacyafise intambwe nini yo gushikako, na cyane cyane kubyerekeye abigeme buno munsi. Uno munsi mu nkino duhamagariwe yuko muri competition se tugiyemwo hagenda 50% abahungu na 50% abakobwa. Kugira tubishikeko nuko yavyakunda no mu maklube byogenda uko nyene, abakobwa bakaba 50% muri club na 50% abahungu, niyo selection imera neza. Nico gituma novuga nti uno munsi ni umunsi ukomeye cyane wo kumva iryo jambo. Mwakoze ibintu bihambaye kubera bashizemwo abantu bafise ubumenyi butandukanye,
byerekana yuko karate ishobora gukinwa n'abantu bose atagucagura amamiliye yose, ni ukuvuga les aspects sociaux mu gihugu cyose zirashobora kwisangamo ku manivo atandukanye social. Rero icyo novuga cyane nohereza abantu nuko urukino rwa karate je narutangwa 1983 ntangura kugwigisha 1988 mpere Gitega, aho naciye hose ku ishuri, aho naciye hose mu ntara nahasiga club. Hari ibintu bitanu umuntu azawugenderako uca wa adapta par rapport y'ibihe tugezemwo. Umukarateka hari hose n'umwigisha. Hari ibintu bitanu karate yaduhaye tugenderako mu kwigisha karate. Hariho ikintu cya mbere bita zanshin. Le mot zanshin ivuga yuko ni alerte. Ubuzima bujya buragoye. Rero umaze kumenya ko ubuzima uri alerte, ko ubuzima bugoye, no kuvuga ikintu kigoye kugira ngo ishobore ni komba. Mubonye karate dukora, umuntu ariko atera ingumu imigere, ahanini c'est contre lui-même. Hari dukora bita epetio associate cyangwa rufudoshini nayo nidiza kuzagira kabiri. Kwigora uburuhe ukabutsinda. Hajya ikintu gikomeye mu buzima ni mu gihe ugeze mu difficulty. Twe twigisha turavuga ndi nka saa sita hajya abana batanga gusonza, hari uvuga ati amanote simbanda yafata cyangwa ijya barashuka yineglige. Nukuvuga umukarateka hajya bigoye ni ucu ukomerera. Rero zanshin nuko uri yakate ku buzima bugoye, rufudoshini no kuvuga uburuhe ubabare ubutsinde. Hacaza rotsukino kokoro. Rotsukino kuvuga kubona kure. Muno munsi hari bita intelligence artificielle. S'approprier les outils. Iyi telefone dufise tugendana itugira akamaro gusumba kurabako amakuru adutwenza. Abakatega bari ngaha abantu banyumva mwige gukoresha les outils, la compétence de s'approprier les outils. Sino isi gusiga uyibona. Ibyo nibisaba ngo ubironkemwo ubumenyi ubironkemwo doctorat. Ukoresha telefone nyene ukayirondeza ibintu bifite akamaro. Mwige icongereza, igihugu cyacu ni francophone hanini. Mwige icongereza muwe bilingue. Mukoresha amatelefone muwe bilingue. Hamwe duhiganwa n'isi uno munsi tudandaze imitwe mu bindi bihugu byo hanze. No kuvuga iyo ni tsuki kugira kubona kure. Hacaza mizuno kokoro. Ubikora atabishi mu bishiramwo. Umuntu ari calme avuga make agakora usanga ikivi cyo kiduganirwa gusumba ukuravuga cyane. La communication musi ukoresheje les outils urayikora utagiye kutumwanya wewe. Twavuze zanshin, turavuga fudoshin, turavuga tsuri kokoro, turavuga mizuno kokoro. Iyanyuma sero yin yang. Royini yang ivuga iti mu bintu byose umuntu akora ntihabura akantu gatoba. Muri byose umuntu uko ameze afise les défauts et qualités. Ibyo si ikintu gikomeye no kubimenya kugira ngo utsinde ikintu kujana gusubiza inyuma ugikwe gukijana mu byiza cyangwa mu iterambere. Ibyo umuntu abigendera wese ubigendera uvyigisha muri dojo abana bakavyumva. Nankeka yuko ahantu uri hatera imbere, ivyo ukora bitera imbere, ubwo kuno karatera mu rutera imbere, igihugu gitera imbere, n'isi itera imbere. Ico nico noterera mu nk'umurezi nk'umwigisha wa karate. Ibyo byose bice bikora uriko akora karate traditionnel cyangwa karate competitif ya competition. Izo principes zitanu zigendera ukutsinda muri competition ni kutsinda no mu buzima bwa misi yose. Rero icyo cyane ifuriza na president turi kumwe nuko mu byo akora imisi yose izo principes zitanu bozigendera. Febuka izotera imbere sige n'izindi federation muri kano karere no muri Afrika. Ha muri entraînement haba mu manama ibyo akora izo principes aguma bazigendera. Igihugu izotera imbere, karate itera imbere, musange karate afise contribution iterereye cyane muri kino gihugu kuko burya amareta adafashijwe n'abajene cyane ngo babijemo cyane n'inkino n'abantu barabivyugwaruka igihugu nigitera imbere.
rero noshimira president wa federation ubu nako adakora nk'undazi yavuye mu Rutana yiyumvira ati iyi activity ugenda neza mumukomera amashi cyane mumongera amashi igihe twako turaganire vyekeye kurongora federation dutegura kuzonsubira nabwiye nti wewe ikintu gikomeye nuko ubikunda n'ahandi uravyuba ukaba ukorera uzobideveloper Bujumbura niho usanga haba activity menshi amakrebe menshi byo kugora muga passion ufise ingene ubikunda nta kizokunanira nuko gusugira komite hama twese tukagushigikira je suis au Burundi aho ndi benshi baza ngo dushaka gukorera hanze turagiye amanama tukagenda mu competition tugagira amanama tugasubira ubundi umuntu abari ngaha ikintu cyose bazokenera nshoboye nzogifasha bwa karati gumitera imbere n'inkino mu Burundi nico tujeje nico twiyemeje imyaka burya umaze gushira imyaka 50 imyaka usigaje bari mike ikintu gikomeye n'icyo uzosiga kuvyo Imana yakoretse ushoboye gusiga ubikoze mu kino gihugu wavukiyemo niyo principe ni haye umuntu wese yumva ko ibintu vya karate bigiye mu gihe nini abona ko no muterera je suis prêt yugufasha cyane igihugu cyacu gatera imbere murakoze Nyakubahwa murongoye Fédération Burundaise de Karaté, Nyakubahwa secrétaire adjoint de l'UFAC, Nyakubahwa président, sensei, club, bakarateka mwese twazindukanye, bashitsi bahire, bavyeyi mwaherekeje abana. Nagira ngo imbere yuko dusozera ibirori vyatuzindukanye no munsi fata kanya ko kubakengurukira bivuye ku mutima ko tutatamvye twirorera mwaduteye iteka mugashika kwifatanya natwe kuri umunsi mukuru dasanzwe aho muri Fédération Burundaise de Karaté biciye muri Commission Femme Karaté turiko twigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Ibikorwa vyabaye mwabibonye vyari biryoheye ijisho kandi biteye igomwe. Rero imbere yo kurangiza nagira ngo nkengurukire by'umwihariko uburongozi bwa Fédération Burundaise de Karaté ko badufashe mu mugongo mu gutegura runo rubanza guhera mu ntango gushika nuno munsi mukaba mwabonye ko bavuye muri Burunga gushika ngaha muri Bujumbura. Kandi nagira nkengurukire cyane abasensei n'abapresident b'amaclub badufashije gutegura kino gikorwa duhereye kuri entraîneur Sif Alice Ishimwe hamwe n'abasensei bagiye baradutiza umwanya wabo nka sensei wa Club Leopard n'abandi bose. Nagira kandi nkengurukire by'umwihariko abadutije kino kibanza mubona giteye igomwe École l'Éclosion nawe mwamwumvise ni secrétaire adjoint wa IFAC. Turamukengurukiye byimva mutima ko yaduhaye kino kibanza gishajije nta na kimwe twakuye hanze, ibintu byose twabisanze aha kandi biteguye neza. Nongere kandi shimire kandi amaclub yashoboye kuba représente ngaha kuri tatami guhera kuri Washide, Club Puma, Club Nihon, Club Leopard, Club Lumuri na Club Muzinga. Abo bantu baritanze gose mu gutegura runo rubanza na bijya birori mwabonye no munsi. Rero mufashe tubakomera amashi. Nagira ngo twibukanye nk'abakarateka nk'uko secrétaire adjoint yatubwiye ibintu bitanu bigize umukarateka. Iri jambo umukuru canke umwigisha mukuru wa karate Gishin Funakoshi yatubwiye ko le but ultime du karaté n'est pas la victoire ni la défaite, mais c'est le perfectionnement du caractère. Aha niho nagira ngo sozerere rino jambo ryanje ndabatumirira kuraba ibirori vyanyuma bisozera
uno munsi mukuru aho twese hamwe tuzakugira kiyayi niniya cyane ishingiye ko uruhara rw'umukenyezi rudasanzwe mu kubahiriza agateka kazina muntu wese mu nkino mu burongozi bw'igihugu ndetse n'iterambere mu Burundi no muri kahate. Murakoze. Nitwa Sylvain Zikoruriho, nkaba ndi perezida wa Federation Burundaise de Karate. Federation ihuriyemwo amaklebe abiri, no amastile abiri, ariyo stile Shotokan na stile Wadoryu. Mu gihugu cy'u Burundi urukino rwa karate ku bakenyezi ruriko ruratera imbere, naho mu minsi yahera abakenyezi batari benshi cyane. Ibi rero byavuye ku kugene urukino rwa karate ruriko ruratera imbere mu gihugu, abantu benshi rero bakabona ko ari urukino rumeze neza, hanyuma bakariko bararuhurumbira. Ku munsi rero turakira abakenyezi, abakobwa baje gukina urukino rwa karate kubera ko batahuye ko urukino rwa karate ari urukino rwiza, urukino rw'abantu b'indero bisoneye, urukino rw'abantu atari abantu bagenda barasinda nk'uko benshi bavyiyumvira, mugabo urukino rutuma ahubwo umuntu amera neza mu kibano n'abandi. Rero urukino ndavye urugero karate igeze ko kubijanye n'abakenyezi ntirushimishije cyane, mugabo by'ukuri hariho intambwe itari nto tumaze gutera, kuko aho tugeze twifuza yuko abahungu bakina karate baba 50, abakobwa bakaba 50, kuvuga urugero rukangana ku mpande zose. Ni navyo ndetse no ku nzego zidukurira ku rwego rwa IFAC, ku rwego rw'isi Federation Mondiale, badusaba yuko no mu mashampiyona tugenda twese turinganiye, nimba tujanye 10, 5 bakaba barakobwa, bandi 5 bakaba ari abahungu. Rero turashima ko tubona ko abakobwa bariko barijukira urukino rwa karate, batariko bumviriza ya majambo ya babandi binyuma, novuga nti badatahura neza akamaro k'urukino rwa karate mu gihugu, bakabirenza ko bagakina, kandi biramaze kubagirira akamaro nkuko abenshi bakunda kuja barabivuga. Karate rero irafise akamaro kanini cyane, na cyane cyane ku mukenyezi. Umukenyezi murazi bakunda kuvuga mu Kirundi ko ari ba maboko igihumbi, bakora ubuzi butandukanye mu mwanya muto. Turamaze kubona kenshi umukenyezi n'umugabo wiwe iyo bavuye ku kivi, urasanga umukenyezi yikoreye inkwi, akaba afise isuka gwiwe n'isuka y'umugabo wiwe akaba ari wayifise, yongera afise n'impene ariko arakwega, ndetse ndahetse n'umwana mu mugongo. Muca mwumva ko uwo muntu ategerezwa gukomera, uwo muntu kandi ateza kubanguka. Rero karate n'urukino rukinishwa amaboko, amaguru, ni ukuvuga rurikwije, umuntu arabanguka cyane, bica bifasha umukenyezi rero muri ka kazi kiwe katoroshe, ugasanga rero biramufashije cyane. Aho turamaze kuharonkera novuga igishinga nta témoignage z'abakenyezi bavuga bati nukuri karate iradufasha cyane mu bijyanye n'ubangutsi. Karate kandi irafasha ku bakenyezi kumva ko bonyene bikwije, novuga nti la confiance en soi, akumva ko aremye, na cyane cyane ko akenshi na kenshi uzosanga abakenyezi kenshi uzosanga ari abantu b'ubwoba, mugabo akumva ko wewe aremye, ahari umutekano wiwe wicungereye wenyene, kubera ko yize kwigwanira mu gihe agize ikintu kimutera. Ikindi naco irafasha kubijanye n'amagara, nta muntu adakeneye ko amagara yiwe yifata neza. None rero karate iratuma
igwanya kimwe twita obezite bya biro byinshi ku bakenyezi murazi ko bakunda kugira ibiro byinshi cyane. None rero iyo ari karakina arasohora icyuya, hanyuma ca kinure kibi bita cholesterol LDL kikayonga, ugasanga umumama afise amagara meza ndetse n'umutima ugatera neza, kuko kujya kuntu aruha ariko aragira sport, umutima uratera neza, imitsi ikazibuka, ugasanga amagara yifashe neza cyane ku mukenyezi. Murazi yuko n'igihe bakeneye kwibongenga baramubwira ati uragira marche, uragira ga sport. None rero asanzwe ari umusportive, murumva ko gica coroha cyane gose. None rero karate irafise akamaro. Ikindi naco karate uku kuntu mubona umuntu ayikina ari kumwe n'abandi bantu benshi, birafasha mu bijanye n'imigenderanire n'abantu, urukundo, irongereza urukundo mu bantu. Bakinana karate barakundana hagati yabo, bakunga ubucuti hagati yabo. Abo ngaha bibujumbura bakunga ubucuti nabo muri Washide yo muri Burunga, bakunga ubucuti no mu yindi club yo mu Ingozi canke ndetse no mu za Kayanza n'ahandi. Rero karate iratwungira ubucuti hagati yacu, ni kirumara novuga nti nukuri karate abantu benshi nibayijukire kugira ngo tubandanye tumeze neza cyane. Jewe nitwa Captain Honera Bukeneza, nkaba serukira igisata c'abakenyezi mw'ishirahamwe ry'inkino rya karate. Hanyuma uno munsi umunsi mukuru udasanzwe twari twatunganije ibirori mu ntumbero yo kwigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Rero ku rwego rw'igihugu uwo munsi mukuru warahimbajwe ku itariki 9, ariko muri Federation ya Karate uno munsi niho twahisemwo kuwuhimbaza. Intumbero rero nyamukuru ni ukumenyesha bose ko urukino rwa karate ahanini benshi bakunze kwibaza ko ari urukino rw'abagabo gusa, ariko twashatse kwereka n'abari hanze n'abataraza muri karate yuko urwo rukino atari urw'abagabo gusa, n'abafasoni n'abigeme barukina kandi batimiriwe. Hanyuma twashaka kandi kumenyesha bose no gutera intege abantu bose, cyane cyane abakenyezi bari mu gisata cyo kwinonora imitsi mu mashirahamwe atandukanye, kubahimiriza nabo nyene kwama igihe cyose bibuka kubahiriza no gushigikira agateka k'umukenyezi mu nkino aho bamwe bose baherereye. Ariko uno munsi muri karate twibukanije ingene umukenyezi ari ikirumara kandi ashoboye, haba mu nteguro y'ibikorwa nk'ibi muhejeje kubona, canke mu kuja mu mahiganwa atandukanye. Murabona ko hari abo baberetse baheruka guserukira igihugu kandi bazanye n'umudari. Rero kwari kugira ngo tuje hamwe n'abantu bose, kubera ko uwo munsi mukuru uhimbazwa ku isi yose ndetse no mu Burundi. Natwebwe rero twashimye kwifatanya n'abandi hano muri karate kugira ngo duhimbaze uwo munsi mukuru mu kwibukanya agateka k'umukenyezi mu nkino, umwe wese ahaherereye, ivyo ategerezwa gukora n'ingene inkino zimufasha mu gutera imbere no mu kwiteza imbere ubwiwe nyene. Murakoze kumpa kano kanya. Ubwa mbere ntangure kubashimira, nongera nshimira abarongoye federation muri kino gihe, kubera ndabona ko babifisemwo icyo twita passion mu gifaransa, bifuza ko urukino rwacu rwagomba rutera imbere nk'uko twari twabitanguye, kandi ushika uno munsi biratunezereza. Ikintu gikomeye mu ntererano yacu ni uko ubwa mbere bamenyesha yuko Uburundi buzwi neza muri Federation Mondiale na Confederation Africaine, icyo bita UFAC, kubera Uburundi mu bantu badafise amadeni. Burya ama organisation menshi n'ama federation menshi usanga afise ideni mu ma federation, mu ma cotisation. Nahereje federation uwiserukira ubu ata deni dufise, ni ukuvuga duha dufise uburenganzira bwo kuja
guhiganwa mu kuorganiza inkino zibera muri kino gihugu n'amastage. Mu kintu twashiye dukora byihuta nuko muri competition zibera mu ma region Uburundi uyu mwaka ari bwo buzokorganiza. Muri ivyo rero twarabigize mu ruhara kugira ngo iryo higanwa rizebere muri kino gihugu cyacu. Ikindi twakoze nuko twifuza ko Afrika yoza irategura n'inkino zihuza ibihugu byose byo ku isi bikabera muri Afrika. Ibyo ni ibintu naharaniye cyane nk'umurongozi wa Federation Africaine y'u Burundi, kuko muri Afrika nk'ubu uyu mwaka ni rya mbere hazoba hatunganijwe ihiganwa ry'abakiri bato ry'isi yose muri Afrika ni rya mbere. Uyu mwaka nyene harabaye championnat du monde ibera muri Egypte, rikaba ryari rya mbere nahone championnat du monde ibera muri Afrika. Mu bintu naharaniye nibyo President Federation Mondiale de Karate Ospinos n'umuntu tuganira federation batwara muri Federation Confederation Africaine yaba president yaba vice president komite tuvuga rumwe turifuza yuko karate itera imbere muri Afrika. Itera imbere muri Afrika hakaba ama evenement hakaba stage. Iyo udafite chaise vide iyo uhari tuzoba mu bantu baharanira yuko Uburundi buja mu ba beneficia ibintu byose byoshobora gutumuka twacu bitera imbere. Ivyo navyo gutunganya amahiganwa bera muri kino gihugu canke hafi yacu no kuorganiza muri ayo mahiganwa nk'ubu hazoza userukira komite technique ya arbitrage azoza guforma ngaha mu Burundi igihe hazoba championnat ya IFAC region centre. Twarabisabye turashimika kandi bamaze kutwemerera bazoza ari batatu baje kumenyereza abahagarikizi. Urukino ruteye imbere ku bahagarikizi ruca ruteye imbere techniquement. Buryo ubahagarikizi bwiza butuma abantu babaye panwi baya compétition propre. Ivyo tuzobiharanira cyane kugira ngo bigende neza na cyane yuko president atwara ubu tuvuga rumwe kandi twumva cyo kimwe. Haya ama federation menshi les présidents sortant na président badasubira kuvugana neza. Je twaravuganye imbere yuko yitoza gushika n'ubu tuvugana neza tuyaga neza tubona ibintu kumwe kugira ngo Urundi buhagarara neza muri kino rwa karate.